kakao inzahabu diyama n'ibindi biri muri Afurika ngaho iwacu. None uba habuze iki kugira ihinguriro ngaho iwacu? Kuko quand vous parlez du diamant c'est Anvers, quand vous parlez de l'or c'est principalement Dubai n'ahandi, kubera iki tutabihereza la valeur bakanakubisa ngaho iwacu hako tugenda kugenda tubyikoreye kandi biri byinshi bitwara hariya habuze iki n'amafaranga yabuze ko tubona yuko amafaranga yagiye hariya muri biriya bihugu. Aho nigeze kuba nibura twagiye bakatwa twafite strategie nationale yo kwibira igihugu cyabo kuba barakatuyoruganiza ati muze muraza. Ariko icyo nshaka kumubaza sishaka running away from the context, ndashaka kumubaza ko yoshobora kutugirira etude y'ukugene twokoresha infrastructures for resources, a system of financing for the infrastructures. Mu Burundi bamenyera kontani ntega dufise ahandi nyiricubano yatweretse hose biravye usanga umengo c'est plus de 50 milliards de dollars américains chacun, tudashizemo za nikele n'ibiki. Turavye systeme Angola yakoresheje Angolian model naho yagize ikibazo cyo kugera ivyo bigi twavuze, but they been very successful muri infrastructures aho bagira bagaha iyo systeme bagaha abashinwa bakubaka ariko bakabariha mu maminere kuko buryo ufise amaminere muri minsi nguko ufise amahera. Ico ni ca mbere mu vyo bitwigire turabe ko twubakira kuko biroroshe kuba ikintu ca 50 milliards kubaka 15 milliards once for all, tuzoca dutera imbere n'ingoga. So ama infrastructures menshi Angola yatera imbere muri iyo systeme muratuma bitwigire abantu b'abaprofessionnel muri ibi. Ikindi ca kabiri ni economy, turavye interest rate imiduga cane. So turavye inflation is growing so fast. Eske nimwo matwigira ikibazo kugira ngo bijya Zimbabwe yagize l'an 2007 aho vyari bimeze nabi, bafata system ya multi-currency system, multi-devise system, aho Zimbabwe bakoresha amanoti y'amarandi ya South Africa, amafaranga Botswana bakayishanja n'amazimbabwe yabo, bagaca bagura ibitoro bicaraza kuba bari babibuze. Gute abarundi notwigira yuko twokoresha amakongo amashiringi tukayavunja dukoresha amarundi tugaca dushobora kugura ibitoro kugira ngo ikibazo kive mu nzira, kuko muri 2007 byari bimeze nabi cyane muri Zimbabwe. Inflation rate it was minus 14%, real GDP minus 14%, just 5%, just in terms of 2 years. Price went stabilized, inflation was double digit, ichigwa muri single digit. So iyo nuze wogira 10 years in Burundi bikenewe kugira ngo abank ashobore kuplanifya ama projet gutanga amadeni muri nuze kugira ngo dushobore kutaba ekonomi yacu yo bayiteye bayiha ibibazo bikomeye nk'uko bavyita the economies of our enemies, abongereza ngera bavyita bakakataka avec ibihano mu nyuma bagaca bafetinga ekonomi by the end tugashitanga dusubiye inyuma cane muri za ngwano twari turimo. Nimvira yuko ari certain phase mu kwiyumvira iyo systeme ko yodufasha icanyuma. Turarabonye n'icubahiro programme yatanze nziza cane, but is lacking in politique d'industrialisation rapide du Burundi. Ko turavye abanyagihugu ubu tugiye kwakira abashitsi i Burundi, tugiye kuba 50 millions de personnes d'ici 70 ans, 4 millions de 200 d'ici 20 ans à Bujumbura. It seems we are in trouble. Tudashoboye gucrea au moins akazi kugira ngo duhe au moins 50% des femmes kugira ngo le système mutwigire c'est un modèle. C'est un modèle qui a été appliqué informellement par la Chine, kuko contexte turimo niko muri Chine 1960, Corée du Sud
nayo na policy nico kimwe demographic trend gute leta itozurugura amaentreprise ikayagurisha growth phase 3 ans after that igashobora kubijetiza a certain amount kugira ngo dushobore guha akazi cyane cyane abagore and the best rate igacigwa cyane ejo bonetse umugambwe SNDFDD nkabandijejwe ibiti iterambere ry'abanyagihugu na bene gihugu urumva ko bindaba cyane ivyo Professeur Leonce yatubwiye. Hari abavuga yuko kugira uhindura ibintu baza guhinduka kugira uhindura ibintu haracigira akashika 60 Afrika ibihugu byinshi bimaze kwikukira kandi ibi mwakoze ko document scientifique biboneka tuba tubivuga. Nashaka mbaze mu vyigwa mwakoze igituma nga muri Afrika tudashobora guhindura ibintu kuko abazungu les gouvernements occidentaux depuis l'Empire romain bariko baradomina isi kandi ntibagiye kuzohagarika hatabaye izindi ngufu. Nashaka mbaze rero igituma imyaka yose tudashobora guhinduka tugahindura ibintu cyane cyane ubutunzi dufise tukabukoresha twebwe nyene ku nyungu z'abene gihugu. Mu minsi yeze yari fuite de cerveau kandi bikora amahera menshi leta igashaka amahera menshi cyane umugabo aba yigishije bagaca badutwara abaganga arebere professeur n'abandi mbega abo bo sama capitaux c'est du capital humain qu'on nous a pris tugashobora kubona neza ukuntu tugafasa former en spécialiste en médecin spécialiste n'amafaranga menshi cyane n'umwanya muremure meilleur ingénieur n'umwanya muremure ibyo byo mwabiharuye gute kuko n'ubutunzi bwacu. Akanyuma kakao inzahabu diyama n'ibindi biri muri Afrika ngaho iwacu none uba habuze iki kugira ihingurirwe ngaho iwacu kuko quand vous parlez du diamant c'est inverse, quand vous parlez de l'or c'est principalement Dubai n'ahandi kubera iki tutabihereza la valeur bakanasubisa ngaho iwacu hako tugenda kubigenda tubyikoreye kandi biri bitwara hariya habuze iki n'amafaranga yabuze ko tubona yuko amafaranga yagiye hariya muri biriya bihugu aho nigeze kuba nibura twagiye bakatwase stratégie nationale yo kwibira igihugu cyabo kuba barakabyorganiza ati muze murazana muhoroze mubizanye iwacu kugira twimetere iyo domination économique et partant domination y'umuntu igumi wawe tubuzi ko dufise abantu benshi kandi abajene ariko twari turi muri 60 tugiye twarize turamenya ubwenge ndashaka numve neza ikintu tubuze kugira do contrôler nos ressources. Murakoze. Ekonomi y'igihugu iba organize avuga ati est-ce que nari navuze yuko muri Afrique du Sud mu byo bari bagerageje kugira bagabanye ibintu bya fuite de capitaux bari bagerageje kuriberaliza le régime économique. Mugabo turasanga fuite de capitaux yarabandanije avuga ati none la solution no guca tugira régime contrôlé oya ivyo don't go there. En fait icyo byerekanye nuko amafacteur atuma ibi fuite de capitaux ari menshi kuko libéralisation économique keje ivuga iki yuko les taux d'intérêt ne sont pas réglementés ari déterminés par les lois du marché ugasanga les capitaux entrants sortants ziri contrôlés rigidement donc ushaka investir hanze n'ibiki. En fait icyo twigisha twebwe nuko fuite de capitaux n'amahera agenda hanze igituma iyo libération bayigira kugira ngo wongereze le rendement des investissements dans le pays. Bicho bitwereka yuko fuite de capitaux en fait ntigigwa kubera abantu bariko barondera taux de rendement supérieur hanze n'amahera batari capable kwendezeza aha kubera badashobora kuyasigura yavuye. Yadabaha example je rimwe nagiye muri Panama City niyo ibyo bita secrecy jurisdictions les paradis fiscaux icyagiye tugenda ukuntu ndabona kabine gasa neza karasukuye gose amabuilding menshi moderne hanyuma après 2 jours j'ai remarqué que
mu maresitora twajamwo wasanga ari amaresitora manini intebe nziza ugasanga turi batatu muri ekipe twazananye ugasanga hari abaserva 12 none iyi resitora umuntu aca amahera angana gute hama carabaza umutaximen yadutwara umu Espanyol amaze 15 ans aravuga ati no muriko murihenda abagura inzu ntibarondera inyungu muri izi nzu ati nawe ntubona woshaka ko baguha nivo imwe kwikoreramo barayiguha kuri gusa bashaka aho banyegeza amahera yabo to baragura inzu amahera bari protege umunsi bagombye kuyabazodandaza urumva rero libéralisation qui est conçue comme la promotion du système de marché libre c'est à prôner partout mugabo ntibica bizana inyushu ku ngorane zose igihe ibindi bya gouvernance n'ibiki bitari bien développé iyo fite izobandanya mugabo le fait est que la gestion la politique économique doit promouvoir le fonctionnement des marchés libres haba muri investissement hari mu secteur privé hari muri ibintu byose hama ibintu bya reserve ni les réserves ziva muri exportation babagize ama investissement babaye mu gihugu n'ibiki hama le pays doit toujours maintenir un certain niveau de réserve pour se prémunir contre les incertitudes uyarose ntucuyatanga ni kuko n'umuryango hajya umuvyeyi na serugo bazakora bati n'umunsi twimbuye ibigerera bitatu bambe biseke bitatu ndicyo tujya tubanze turindire imvura aho izogwira turira donc la gestion des réserves c'est tout simplement une question de gestion de portefeuille du gouvernement mais aussi une question de gestion des liquidités en fonction des besoins de paiement du gouvernement de l'importation. Donc le pays doit toujours garder à côté un montant de réserve pour se prémunir contre les aléas. Urumva rero cyo gituma usanga bavuga ati peut-être 3 mois d'importation c'est bon bimaze kuja moins d'un mois c'est oui muri situation précaire. Hanyuma bon il y a des techniques qu'on utilise dans les banques centrales bon muri banques centrales je peux tout sigurira ibisanzwe. Hanyuma Madame Hawa